Utamu podcast turi kumwe n'umusesenguzi kabuhariwe kabushungwe emblematique bamwita David Dushime. Welcome again muri Utamu podcast David. Ndakora musegosi Papa Utamu. Umeze neza? Meze neza. Waberewe baba, waberewe. Merci beaucoup. Yimisi ushobora kuba ufise umuntu kwitaho mu myambarire ndabona ko menga hari cyahindutse cyangwa se ugomba wibwiriza. No kwibwiriza hizi cyose rero kwibwiriza ntavyo mbona. Kwibwiriza kuri jewe nyene. Ko nibaza ko ubushinga ugwawe kandi zoguterera nta kibazo. Ntiyaragiye. Nzobabwira nacu. Ya karagaciyemwe rero tuje muri analyse za UEFA Champions League. FC Barcelone yabandanje muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma, umugwi wa Liverpool watashe, PSG yabandanije. Real Madrid bandi na baravuga yuko na Atletico Madrid hari amahigo yuko Real Madrid ishobora kubananya canke Atletico, ariko ndashaka utwereke ishusho ya kimwe cy'umunani gishiri cya nyuma haba mu nkino za mbere n'izi nkino ziriko zirakinwa kuno munsi ndetse n'izakinyojo ubibona gute? Ni match novuga yuko habayemwo ama surprise no nshaka kuvuga yuko nk'ama match ya mbere peut-être surtout no muri 8e de finale parce que ugiye kuraba nka match ya Barcelone na Benfica equipe ishobora gutsinda ifise carton rouge ni kimwe mu bintu tutaba tumenyereye hama de plus ikintu umuntu ashagaruka ko kandi ni match ya Liverpool na PSG ni match peut-être ama pronostic canke abantu benshi bavuga yuko Liverpool iza gutsinda Paris Saint-Germain bivanye na Paris Saint-Germain match ya mbere atweretse bagitangwa ico no kwita phase de ligue mugabo beaucoup plus turoko turabona no vuga ico no kwita touche y'umenyereza Luis Enrique muri systeme yibona neza yuko agira systeme iri variée canke fusion kuvangavangana ndavuga pressing possession kugumana umupira umwanya munini hanyuma no gukina ico no kwita des passes en diagonale donc ico cyaratumye no vuga Liverpool bahura kuri equipe bameze nk'abakina kumwe ubona neza yuko icaca kinatuma na ma dédoublement ya mapasi ubona neza yuko PSG vraiment nimba baronse qualification c'était une qualification no vuga iri amplement mérité canke bategerezwa kuba baronka kurundi ruhande bien sûr c'est FC Barcelone jamais le FC Benfica nta musi numira kuramwo FC Barcelone mu ma confrontation directe baramaze gukina mu matsinda nivyo kuri Xavi 2022 barashoye gutsinda no vuga equipe ya Barcelone itsindo 3 ku busa mugabo ugiye kuraba no vuga muri historique de confrontation canke ingene bamaze guhura nta musi numwe Benfica irashobora gukuramo equipe ya FC Barcelone de l'autre côté equipe toshobora kuvuga oui bien sûr ni equipe ya international ni mu equipe batavuga mugani mu equipe no vuga ari consistant muri no mwaka ari consistant kubera iki canke ari irrégulier kubera iki ari irrégulier kubera rureze effectif yabo imaranye igihe kirekire guhera muri finale bakinye muri 2023 bakugwa batsindwa n'umugwi wa Manchester City urona neza yuko equipe yagumye kwa kundi nyene apa y'abakinyi no vuga bashika kuri 4-3 bashoye gushira mu navuga izina rya Fartezi hamwe na Srani n'umugabo yitwa Marcus Thuram yaravuye muri Borussia Mönchengladbach mugani kubera izina rya Edin Dzeko yaraje kugira iki kubasohoka nivyo ku ruhande Andre Onana yaragiye mugabo hari Matthias Sommer donc Matthias Sommer yahora muri nawe nyene muri Borussia Mönchengladbach imbere ko turengana Arne Slot Jurgen Klopp niko yaseze yavuga Arne Slot tuvuge ngo uyu mwaka kuri Liverpool atanze ibyo yategerezwa gutanga ko muri championnat ho no wa mbere ariko muri Champions League avuyemwo uboye bwa mbere avuyemwo muri ano matsi muri zino nkino mu gihe yaba yatsinze urukino rw'iwe rwa mbere rwa match muri match rero turakacatsindwa akanavamo iyo ndavuga Liverpool uboye bwa mbere na mateka yanditswe kundi kuko nivyo wana nivyo ni Arne Slot ni novuga yuko aje gusubira Jurgen Klopp la philosophie yari ya indi nyene wana Liverpool ntigeze ihindura uko ikina apa novuga ama changement de poste novuga nka Dominic Szoboszlai yamukinishije aje imbere mugabo rananeza ko mu gice cya kabiri cya rukino rwo ku munsi wejo rwa Liverpool na Paris Saint-Germain babaye muri Anfield Park wana ko bahinduye ingene bakina bagira milieu iri condensé bameze nk'abegeranye mugabo ivyo ni vyatumye Paris Saint-Germain ibura ama solution parce que ni match on a ko PSG yateguye du début jusqu'à la fin même dans les prolongations alors je kintu ncangaruka mvuga gose sinovuga ngo resultat ngo yamaze kuba aki ntibirahera uko meme marafise coupe azokina ku munsi wa Mungu azokina na Newcastle Carabao Cup championnat imbere yanavunikije abakinyira kuko ngere uraba nka kodiga ko yamuzanye novuga yuko bitatameze neza ari akiva mu mvune mugabo beaucoup plus ngaruka gose ahantu mvuga ati est-ce que uno munsi tumutaxe kuri resultat itumye novuga ashobora kuvamo nibaza ko ataragira ko twoshaka kuvuga yuko ari mubi ko numumenyereza twabonye mwiza hanyuma en face naho na equipe nziza ikomeye ndavuga equipe yande ya Paris Saint-Germain na ma equipe yose en fait ugiye kuraba iyi Paris Saint-Germain
nivyo twari dufise novuga image ya mbere bagitangura na image ya kabiri yindi novuga yuko baronse twabonye bariko baragira iki bariko baratwereka gushaka kuri no munsi nyuma yo gutsinda umugwa wa Manchester City kumandagara za Stuttgart za ntuze zose ama equipe yose gira kurikira za Brest donc urabona ko ari equipe ifise caractère gushaka kuri no mwanya Ancelotti rero nibaza yuko recruitment na recruitment yagize yazanye umukinyi yitwa nde Federico Chiesa amaze gukina inkino zishika na 10 donc ça montre yuko quand même arafise touche yiwe amaze kwerekana muri equipe ya Liverpool. Nyemerera mbanze cyo mu Budagi imbere yuko nza kuza kugaruka kuri Paris Saint-Germain na Ousmane Dembele. Harry Kane na Bayern Munich bakina na Bayern Leverkusen barayitsinda bayitsinze home and away. Ikibazo umuntu ashobora kuyoca yibaza Harry Kane tumutangure tubona ati Bayern Munich gatwara kino gikombe Harry Kane aratwara Ballon d'Or nico ciyemperako aracyari kare uravye na Bayern novuga ni meze ivyo peut-être ko twari turindira equipe ya Leverkusen izo kuba ari equipe novuga muri match retour muri stade yabo ya Bayern Arena aza kuba ari equipe nziza malheureusement urabona neza yuko ino phase urabona ko hariho fatigue turiko turabona turi kwa saison bahenze bakinye na Xabi Alonso bagatwarana n'igikombe championnat finale ya Europa League batsindwa na Atalanta Coupe d'Allemagne Super Coupe d'Allemagne Antoine equipe l'année passée yagize saison no muri championnat baheruka kunganya na Bayern Munich voilà banatsindwa kandi batsindwa na Werder Bremen ku kibuga cyabo nyene donc ça montre yuko iyi equipe c'est la fatigue turatangwa kuyibona uko nshaka kugira saison yose n'abakinyi babandi nyene hama witege vya bindi nyene hama turabona ko ari equipe burya n'ama equipe ce sont des équipes vendeuses n'ama equipe voilà bakinyi baraza hanyuma au bout d'un certain temps barabarekura bakagenda rero cyo nico kintu novuga guca kuri no mwanya equipe ya ku managinga effectif yabo entre autres Xabi Alonso ni kintu kiriko kiramera nk'ikimugora kuko uravye nka Frimpong mu match afise Grimaldo muri defense ba Tapsoba Jonathan Ta yashatse no kugenda muri equipe ya Bayern Munich Radeski gardien imbere Boniface yashatse kuja mu bara en fait c'est l'équipe yicari kwa kundi nyene alors ama equipe nka yari moyenne rero kuja nivyo yagize exploit l'année passée je nayi considère nka exploit mugabo uravye nka Bayern na ama equipe afise caractère na ama equipe zingene akina ya match exploit nka Leicester City ya 2016 voilà nka Leicester warayibonye yuko harageze igihe kugira bahaswe no gukoroka saison kurikiye kubera iki bariko bakina Ligue des Champions na championnat tuguma tuyiha ya credit nyene ko ari equipe izogaruka ikagira ibintu bishasha nta bishasha biba bihari parce que effectif igumira kwa kundi nyene hakavamo n'umujoro umwe babiri igare ku equipe ibiri futi umukoshika tuvuye kumuvuyemo kuko ushobora kumuva kuno mwaka Harry Kane babandi bavuga yuko gutwara Ballon d'Or azotwara Bundesliga bizaba bitangwa azotwara Bundesliga hanyuma peut-être Champions League arikunzi igoye hama ya equipe bafise ni mare ko ari equipe nayo ni bazikora muri en phase de reconstruction parce que uravye nka Vincent Kompany ni mushasha bashira ama philosophie yo nshasha Jean Paul nyambukana muri Espagne kuri Wanda Metropolitano Stadium bamwita El Choro arahura n'umuntu bita nani Carlo Ancelotti na Mbappe witegiki matchare difference ibitsindo bibiri arabikuramwo El Choro ndavuga bon matchare nivyo d'un mugani baza yuko ugiye kuraba birakinika mugabo ndakwibutse neza yuko kuva Atletico ikina na Real Madrid muri Champions League nta musi n'umwe baratsinda barakura mu Real Madrid alright chaque fois Real Madrid bahuye na Atletico iyi bagiye gukina incuro y'umunani yabo muri histoire ya Champions League alors chaque fois bakinye Real Madrid bakura histoire compte muri football ndeka ndakugaruka ni gato ya David ntaguciriyemo mu nkino 20 yaherutse guhura Atletico de Madrid yatsinzwe mu nkino zibiri ntabwo bishobora kuba biteye amakenga none na kuraba kwanza izo nkino niza championnat niza Super Coupe d'Espagne niza Coupe du Roi muga muri Champions League tuvuga ko ari uburemere buca bwiyongera bwa Real Madrid muri Champions League usubira urabe nka Leverkusen na Bayern 10 match zaheruka Leverkusen yarasumba ama match ntuze maze gutsinda ama match bamaze gutsinda Bayern nyinshi baramaze kunganya nyinshi barazinganya mugabo ubu Leverkusen yari imbere uva même na 5 match baheruka gukina kandi Leverkusen abatsindi basumbije mugabo ce qui n'a pas empêché yuko ku munsi w'ejo tubona un back to back ndagutsinda muri are nkagutsinda no muri retour voilà nico kintu rero ngiriko na match za Real na Atletico ndakwibutse kandi yuko ngaruka muri 2014 2014 nta munsi n'umwe Real igeze itsinda Atletico muri champion hamwe bagize kimwe ku busa muri Santiago Bernabeu match retour bagira 2 partout muri Champions League c'est la décime 2015 twibuke défaite bagize 4-0
Atletico itsinda Real 4-0 mu gihe muri match bari bagize iki bari banganyije kimwe ku kindi tugenda muri Copa del Rey wo mwaka nyene Atletico yakuyemo Real Madrid donc ça montre yuko mugabo ahuye muri Ligue des Champions qu'est-ce qui s'est passé voilà anyway aya ma equipe uko arabiri match irashobora guhinduka bivaye match irashobora guhinduka ikimenyesha makuru cyo muri Espagne El Chiringuito mu gatondo cyanditse yuko uwo bita Erling Brote Haaland ngo ari umwe mu bakinyi bababaye cyane no kuba ngo umukinyi w'umwonge akina mu Bwongereza atageze kure kuko ngo bigaboneka ko ari mu higanwa risuzuguritse ariko bikongeza ko n'uwo bita Mbappe nawe ngashobora kuba ngo ngashobora kudakina no rukino guno munsi ngo yababaye mugabo abandi bakavuga ngo ni mind game. What did you say? Ahari ngarandi bafatire kuvugira mugenzi wiwe mugabo nibaze yuko Mosala atwisezo agize saison nziza n'indohe n'ubwo bavuye muri Ligue des Champions barafise champion bariko barakina nibaze ko hariho icyo nakwita amahoko ariko aragerageza kuraba ko yokuraho na cyane cyane ibyo bitsindo byinshi muri championnat y'Angleterre umukinyi umwe amaze gutanga amapasi ashika kuri 20 n'ibitsindo 20 bazobwa no mu joueur umwe Thierry Henry invincible ngirambo abishe barayuka muri invincible abantu barabibu wala muri 2004 alors kuri Mbappe nibaza yuko iyo ni mind game nibaza yuko icyo gutsi akine adakinye Simeone afise ingene yateguye match reka tugera ku musozo Paris Saint-Germain Luis Enrique Ayigeramu yafashe uwo bita Ousmane Dembele amuhindurira poste muri no mwaka kuva mu kwezi kwa mbere amaze gutsinda ibitsindo 21 toute competition confondue umwaka wose amaze gutsinda ibitsindo 29 abantu bavuze ati ashobora kuba baramucisha kuri poste atariyo ariko muri Champions League zose yakinye akinira FC Barcelone yari yatsinze nk'ibitsindo 8 byonyene uyu musore tumuvuge ko iki na Paris Saint-Germain yiwe abantu banavuze ati hamwe twara kino gikombe cha UEFA Champions League ashobora guhabwa Ballon d'Or ngira kumbwira ibyiwe kumbura natubwire na Arsenal ni wamandaniriza ko ishobora guserukira ubwongereza bo birakunda za nyuma birakunda ko Ousmane Dembele parce que ugiye kuraba Ousmane Dembele gushaka no mwanya atwa si ndase navuga ngo ahinduye ahubwo n'umumenyereza yahinduye tactique ingene bakina uko Dembele ugiye kuraba harebe cyo no kwita amapermutation guhindagura impande bakinamo abakinyi batatu muri attaque ndavuga Bradley Barcola ndavuga Ousmane Dembele na Vicha Kvaratskhelia bari ngene bari ko rakina urana ko bahindagura amaposte biratuma Dembele rero aba à l'aise n'umupira kandi biratuma aba adversaire abakinyi bakeba bamwibagirwa ariko arakina donc ça montre yuko ro gushaka kuri no mwanya nivyo parce que uno munsi turatangura kumushira muri cercle canke wa muzingi wugaye wabakinyi dushaka kuza guharura mu Ballon d'Or et pourtant muri 2024 siko byari bimeze mugubu niko bimeze alors ça montre yuko rero attention parce que tuvuze izina rya PSG muri Champions League tuva Ousmane Dembele exactement oui voilà nimaze rero ko gushaka kuri no mwanya nta nkeka c'est l'évidence ibintu bihari biri ngaho alors abo kibazo ni ingene dutanguye gushiramo pronostic hakiri kare Paris Saint-Germain kenshi batangwa kuze barayifata comme favori ikivamo Ndibuka muri 2015 example amahigwa cyagenda 2015 bakuyemo Chelsea Chelsea ya mbere mu Bwongereza baca baravamo Barcelone yaciye bakuramo et pourtant Barcelone bari bayitsinze muri phase de groupe 3-2 Parc des Princes 3-1 batsindwa na Barcelone 3-1 muri Camp Nou 2016 bari imbere c'était novuga gute mu gifaransa ultra favori malheureusement bakuwemo na equipe ya Manchester City ako zijya n'indimbura byarumvika moi c'est question y'ivyo c'est parce que cyo Man City nta bajoueur nta ikintu twago twishire kuri tableau ya ma equipe européenne novuga akomeye akanganye baravamo 2017 4-0 remontada 6-1 baza rero no kuri no mwanya ne bareko umukoca kore franchement no kuri bareke parce que la presse française ni nico gikora Paris Saint-Germain muri blanc ya competition aba baganazi bamaze imyaka 20 ningahe baratwaye championnat baratwara Champions League nabiteze muri finale no mwaka sure nabiteze muri finale sure ufatira ko David nk'umwanalyst Miniki izokina mu Mwongereza ategeza gukina finale bo ivyo niko David reka ndagutudevye gatoya tennis yonge yagarutse turabona Sada n'umundi mu kibuga mu misiza bimeze gute gatoya nk'amasegonda nka 30 akamoto mukati tennis ni unikisha WTA 35 nzawari W50 yahinduye izina ubu prize money ntakiri kuri 35 ubu ni 50 Sada Nahimana ibihumbi 50 wala 50,000 wala Sada Nahimana zobari ngaha entente sportive dans 2 semaines compétition iratangura
baza yuko tuzobona spectacle baba babitwa ba Alice Hobe bamaze gukina qualification za Holanda hose voilà Alice Hobe hama nibaza ari benshi abitwa ba Yasmin Umusuwise wanje bose bazoba ari hajya baza yuko tuzobona anyway Dinamo urunani wese uramaze gutakaza nagushize muri basket ubu naho uravuga iki kuri ligue y'u Burundi ndavuga basketball ikomeye c'est match komeye parce que chaque équipe yose ifise défaite hamara ama surprise menshi ngiro yuko ikiganiro twagize uherutse akubwiye ati équipe izobi ya mbere no fazare teza ko ifise minimum défaite imwe nivyo yo bigiye kuja mindohe nubwo remesha na rezipo bataratsindwa match bazohura hagati yazo Zirakina na izindi nibaza yuko ni ligi yuguruye nibaza yuko match ya Dinamo n'urunani azari match itandukanye n'imyaka ibiri heze parce que avant il y avait beaucoup la peau yaba n'aba étranger mugabo no mwaka nibaza ko rero ko donc ils vont sur bazo kwerekana mu kibuga tubone basket bigeme bagiye gutangura ligue nabo nyene uravuga iki nabo kuri bo David finale no mwaka uheze niyo affiche ya mbere Gladiators Young Sisters mais dans la foule haro Dinamo na Rezipo Dinamo nawe ngo yaguze abakinyi bose ngo ba Gladiators ngo bose bariyo baye magaze magaze bizoba birakomeye gose kuko nibaza twitegera igimeze gute ligi imeze neza ligi irimo spectacle ligi irimo novuga intensité hama ikiryoshe nuko abigeme bashiki bacu no mwaka novuga yuko bariko barabakwiya via les équipes zishasha zije nabandi baca baboneraho kugira iki gushiramo inguvu bazoronka quelque chose de plus gusumba peut-être imyaka iheze bahora bagira ya numusesenguzi rero David abaca mu nkino zose aba muri basket tennis ndetse na football murumva ko abajyamye ku mugubita Arsenal wo mu Bwongereza arabona ko ushobora kugera muri finale. Yeje nabahaye ko bazoshika muri finale. Kandi kunzira bazorora Real Madrid ndibazo babaye kandi ni Real Madrid. Wakoze cyane David, wakoze cyane gushimira. Merci beaucoup.